Umuntu TV tubitayeho. Reka ndabahe mwiriwe abandi ndabaramutse bivanye naho muherereye. Ikindi naco nasaba mwatwereka uburyo abo bantu mwavuze ku ruhande rw'abahutu no ku ruhande rw'abatutsi uko baje kubaho nyuma y'umwuzure, kuko turabona ko ibyo byari birimo kuba mbere y'umwuzure utaraba. Noneho umwuzure umaze kubaho, abo bantu bose baragenda bavaho. Nyuma byaje kugenda gute nyuma y'umwuzure? Abatutsi bakomotse kuri nde n'abahutu bakomotse kuri nde? Muri make nashaka kuba nk'abibutsa abantu, Kayini ntiyapfuye. Kayini umwuzure waraje ariko ntiyapfuye. Isomo ni Itanguriro 4 igice ca 10, ni igice ca 4 umurongo wa 15. Haranditswe ngo Itanguriro 4:15 niba ntihenze, reka turabe uko havuga. Haravuze ngo Uhoraho aramwishura ati, nico gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibihetangabo 7. Uhoraho ashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Mu bantu bagiye kuzicwa mu bari babonetse mw'isi, irya si yindi iremewe Adamu. Mu bazokwicwa bishwe n'icitwa umuntu ameze nka Adamu canke ameze nka Kayini, Kayini mu bazokwicwa ntarimwo. Nukuvuga mu yandi majambo, Kayini azihurira n'Uhoraho wenyene ubwiwe. Kayini wenyene bazibonanira n'Uhoraho kugira ngo haboneke umugabo n'utari umugabo hagati y'abo bagabo babiri. Ibi nyene Kayini abariwe, birumvikanye neza yuko Kayini umwuzure woza utoza abikiwe kuguma ahari. Arahari kugira ngo noneho niba ari ugushimirwa canke niba ari uguhanwa, Uhoraho wenyene niwe afise uburenganzira bwo guhora, bwo kwihora, agahora Kayini, ntabwo ari umwana w'umuntu. Kayini rero ari hehe? Kayini inyuma y'umwuzure, niyo mpamvu abana b'abantu, ni ukuvuga abana bakomotse kuri Kayini, baje kwitwa ko ari abana b'abantu mu gihe ngo bongeye kugwira umwuzure wamaze kuboneka. Abo bana b'abantu rero baje kugwira umwuzure umaze kuboneka, hajya mu Itanguriro mwumva bavuze ngo abana b'Imana barongora barongora abo bitoranirije mu bana b'abantu. Reka tuharondere tuhasome twumve. Mengo ni 6:11 handitswe ngo, maze abantu batanguye kugwira kw'isi bavyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Iki gihe
aba bantu bavuye kuri Seti nibo ari abana b'Imana. Ndaza kuvyerekana ninagera kuri Yakobo. Aba bana b'Imana barongora ababonetse kwa Kayini, kandi koko bari beza. Umuhungu wa Kayini yavutse kuri Nambariyiradi, niwe yubatse igisagara acitirira umuhungu wiwe namba citwa Henoki. Ico gisagara kibonekamwo abantu beza bakabiri karemvye, abagumye muri Edeni, kuko Kayini mwibuke yaciye ashigwa ngo hirya mu gihugu c'Inodi niho yashizwe. Aba Adamu bakomotse kuri Seti baguma hakuno. Bagumye hakuno, niba barashoye amakara aho onye mwico gisagara c'uwo mugabo Kayini, bakabona ati nta mpamvu yuko tuharonkeye amafaranga twoyasubiza hari iwacu mu mugamba, bayarongoramwo abo bishakiye babiri mu bo kwa Kayini. Impamvu rero inyuma y'umwuzure vyaje kuboneka ko aba bana b'abantu ari abo kwa Kayini, ni kubera iki? Ni kubera ko mu gitabo bise ngo Les Écrits d'Abraham, dans les Écrits d'Abraham, canke ca gitabo nyene bavuga ngo The Writings of Abraham, niho banditse bavuga yuko Kayini ari we se wa Nimurodi. Mwibuke ko Nimurodi ari mwene Kushi, Kushi ni mwene Hamu, Hamu nawo ni mwene mugore wundi yarongowe nande na Nowa. Ahantu muhumve neza, uyu mugore aje kuvyara Hamu ntabwo ari we nyina wa Shemu na Yafeti. Uyu mwana rero avutse yitwa Hamu yavyaye Kushi, Kushi avyaye Nimurodi. Izo nyandiko za Aburahamu zaje kuvuga yuko Nimurodi se wiwe arinde ari Kayini. Gatoya rero nk'uko mubona Kayini atishwe atapfuye, ni nako tubona yuko mu bihano vyatangiwe mw'itongo ryo muri Edeni. Adamu yaronse igihano ciwe, umugore aronka igihano ciwe, ariko ibihano vy'abo bantu babiri vyaje kubamwo imbabazi, bica bigira n'irindi sezerano ryo kugira ngo baze barokogwe. Ariko Kayini na nuriya muntu bise ngo Satani bahawe ibihano n'ukwicwa ntibicwa, bahabwa kubaho forever. Ari nayo mpamvu hariho igihano cabo babikiwe cyuko bazocigwaho iteka, kandi bikaba vyanditse mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Rero reka nze nerekane abana b'Imana ingene aribo Bahutu canke aribo Babantu. Iyo Bibiliya ivuze abantu, wewe ugacujana nago ngo none ngo bose ngo sabantu, oya siko biri. Hariho abantu b'abantu canke abana b'abantu, nukuvuga abantu buntu, hakabaho n'abantu b'abantu, abantu b'ababantu. Ababantu rero nibo barimwo, abo nibo Baheburayo, nibo Bahutu.
nibo bene Yakobo. Abo bantu rero bafise itandukaniro ryabo be n'abana b'abantu aribo bantu nyene canke abatutsi. Reka tubisome. Kenshi iri jambo abatutsi riza rigomba kuvugwa, ariko normalement iryo ni nk'umucanganyo. Ukeneye kuvuga bano bantu neza ni abahime, ni bene Hima. Abahima nibo bantu na nibo bana b'abantu. Reka tubisome aha mu gitabo cyo Kuvayo igice c'8 ku murongo w'8. Hariho itandukaniro hagati y'abantu b'Imana n'abantu b'abantu. Reka dusome 8:8 igitabo cyo Kuvayo. Kuvayo 8:8 haranditswe ngo, Farawo aca ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimunyingingire Uhoraho ankize ibi bikere, abikure no mu bantu banje, nanje mpeze ndekure abantu biwe bagende baje gushikanira Uhoraho ibimazi. Ubwo hariho abantu bo kwa Farawo. Farawo nawe ni umuhima, ni mwene Hime. Nukuvuga abantu b'abantu. Hime nawe twabonye ko ni mwene nde iyo yavuye yaje kongera kwitwa ko ari mwene Kayini binyuze mu iyo nyandiko ndabahaye. Bavuze ko ari mwene Kayini biciye ku mugabo bita Nimurodi wo kwa Kushi wa Hima. Itandukaniro riri hagati y'abantu b'ababantu n'abantu b'abantu, canke mu yindi mvugo abana b'abantu. Dusome igitabo cyo Kuvayo igice c'7 ku murongo wa 4. Kuvayo igice c'7 umurongo wa 4. Mbega aba bantu batandukanye gute? Haranditswe ngo, yamara Farawo ntazokumvira, maze nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa, nkure ingabo zanje, nibo bantu banje b'Abisirayeli, mbakuze muri ico gihugu ca Egiputa ibihano bikomeye. Suri nyakakantu, nkure abantu banje nibo ngabo zanje, nibo bantu banje b'Abisirayeli. Abantu b'Uhoraho b'Abisirayeli rero bafise itandukaniro n'abantu b'abantu, kubera bobo ari ngabo ziki z'Uhoraho n'igisoda. Nukuvuga aba bantu ni igisirikare, n'ingabo, n'abagwanyi bo kugwanira Uhoraho. Niyo mpamvu inkota yabo n'ivyanditswe vyera, nivyo bahanisha amahanga agizwe n'abana b'abantu. Aba bantu b'ababantu rero aribo Baheburayo baje kwomekwa kw'iri zina ngo nibo Bahutu. Aba Bahutu ndarivuga ko baryometsweko
kuko abazungu baje kuvyigisha mu buryo bwo kugira ngo bazimanganye, babitobe, rube urudavagi, abantu bazokwame babipfa ngo n'amoko, ngo nibiki, ngo uri mu biki, ariko bibaho. Aba bantu rero si ingabo z'uhoraho gusa, ni n'abuzukuru. Ni ukuvuga uhoraho yatoye aba bantu b'ababantu babe ingabo z'uhoraho, bace banongera babe abuzukuru buhoraho, kubera ko uriya Yakobo niwe uriya mucunguzi, niwe uriya Isaka, na niwe Seti, na niwe Abeli. Ikibazo nuko ari birebire kandi benshi bavuga ngo bigoye gutahura, ariko bitagoye gutahura. Ni gute rero aba babantu aribo baje kwitwa abana b'Imana, bakomotse kuri Seti, bakitwa abahutu kw'iyi epoke y'iwacu, kubera iki ara abuzukuru buhoraho, ari nayo mpamvu bavugwa ko ari abana b'Imana. Abo bahima rero twakubwiye ko babaye konserve mu bwato bwa Nowa, bafite n'amahigwe yo kuba mu bwami bw'uhoraho, mu muzo ugira kabiri w'umucunguzi. Abahima bari n'amahigwe yo kuzobayo, ariko bataje kugira ngo baje kuganza. Aho uhumve neza, uzobisoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ni ca 21 umengo ku murongo w'indwi, nimba ntihenze akaba ari 20 ku murongo w'indwi kubandanya, no vyahishuriwe Yohana igice ca ndwi c'icenda, ahubwo uhereye ku murongo w'indwi. Ni muri ivyo bice bibiri, sindinze kwirirwa ndaja kuhasoma. Bosco, hari ikibazo kimwe mfise nshaka ko udufashako. Bisanzwe hari ikiganiro cyiza nyine umaze gukora hano muri aka kanya, noneho wakuri Kayini yuko vyabuzanijwe ko hazagira umuntu uzamwica, kandi ni koko ni nako vyanditse. Hanyuma wakomeje uravuga yuko abahima nabo bafite isezerano ryo kuba mu ijuru, nubwo ngo batazaba baje kuganza. Ikibazo kiragira giti, nuko bafite isezerano ryo kuba mu ijuru, abantu bafitiye inzigo canke abantu babica, urabavunira akahe kagohe canke niyihe mpanuro ubaha? Ibi ndabikubajije kubera ko urumva abantu bafise isezerano ryo kuba mu ijuru, hanyuma hagaca haza umuntu wo kubica. Byumvikane ko bishoboka naho bidashoboka ko abica ashobora kubamara, hanyuma rya sezerano ryabo rigaca ribura umuntu arijamwo. Niyo mpamvu nakubajije iki kibazo, ni akahe kagohe uvunira umuntu yica abahima? Si abahima gusa, si n'abo bazungu nyene, ndetse na Satani ubwiwe naho mwohura akakubwira ko ari we nta burenganzira ufise bwo kumwica mu ntumbero yo kwivugisha ngo umwisha uzoba uzibiye, ngo uzoba urokoye abandi bana bovutse hanyuma ngo nkumbure ntibazohura nawe. Rero iyo wiyumviye ngo ugomba wica abahima ubamare, uwo gusa naho woba wiyumviye ngo duhuye na Satani nomwica ngo kugira ndokore abazovuka hanyuma. No kuvuga
hari isomo nasomye rivuga ngo n'umunyakibi nawe yabayeho kugira ngo azabone umunsi mubi. Nta bwoko rero buhari bwabayeho kugira ngo bumagwe n'umuntu ari wavyiyumviriye ngo nabwice, uretse abo kwa Mareki bonyene, ngo nabo nyene hariho impamvu Uhoraho yategetse ko bazobica. Ariko nubwo vyanditswe kugira ngo baze bicwe bahere, ntihabuza akavungukira koba karacitse kw'icumu kagahunga. Ni nayo mpamvu ririya somo riri muri Matayo 25:31 burya twe turavuga gusa, ariko uwuzi neza idonida ati wewe uri uwo kwa naka, muri ba bandi bagiye baragwirirana, bamwe baje bazanye impwemu ya Kayini, abandi baronse nyene baje banyuze mu zindi nzira bakaboneka ari ba bandi nyene bameze nka ya nzoka. Nta muntu jewe na wewe turekurirwa ngo tubice tubamare, ahubwo biranditswe yuko ngo kwica kuvisha amaraso y'utacumuye nawe bikugaruka bikuberaho icaha. Niyo mpamvu burya mu bayasharawani bundi bwo nta kwihorahorana mu bisanzwe biba bihaba, uretse ko usanga bahirimbanira ubutegetsi bw'isi, abona ko umengo yo kwicara kuri iriya ntebe ari uko amanje kukuningura akagukuraho. Ubwo rero wiyumviriye ngo ugomba wice abahima ubamare, canke ubundi bwoko ngo ubumare, nta n'ivyo woshobora. Kandi niyo wonabishobora, baba mu batuye isi nta mwami n'umwe ariho yobiguhembera. Noneho Uhoraho nawe ubwiwe ntabwo yobiguhembera, kuko nubwo boba ari babi niwe atumye babaho, na niwe amenya uko azobagenza. Mugire umugisha abashoboye kuba batahura. Murakoze.